igice cya mbere. Luka igice cya mbere aho twasomye ejo. Umurongo wa 34 haravuga ngo Mariya abaza umumarayika ati ibyo bizobaho bite ko ntaramenya icyitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati mwemu yarazokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu usame inda, cyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba uko n'ukwezi kwa gatandatu. Amen. Niyo majambo y'Imana twarayasomye ejo. Haleluya. Umumarayika yaramubwiye ngo uwari ingumba uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Turi mu kwezi kwa gatanu, ariko ibyo gutondeka amezi n'iminsi ntacyo bitwaye, ariko ikenewe ni ikigambiriwe canke intumbero ikomeye n'icyo Imana ishaka kuvuga mu ijambo. Ajya ikintu cyose usomye mu gitabo cy'umusiguzi 3 aravuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Ikintu cyose Imana yagishingiye igihe cyacu. Haleluya. Hari igihe cyo kubabara, akabona igihe cyo kunezerwa. Hari igihe cyo kurira, akaba ari igihe cyo kunezerwa, ugatwenga. Ikintu cyose gifise munsi y'izuba gifise igihe cyacu. Ushobora kuba mu buzima bwawe uri kuraca mu bihe bibi cyane bigoye, umenga ni iherezo ry'ubuzima karabaye biraheza. Oya, inyuma y'ivyo ubona hariho ibindi. Ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ntabwo birangiriye aho. Hariho ayandi mahigwe. Bwana sifiwe. Hariho ayandi mahigwe Imana yacafise ukundi kuboko ikoresha. Kandi negenda kubwire n'iki kintu, nubona bimeze neza nusuzugura abo bimeze nabi, kuko birashobora guhinduka. Warashonje agahaga, warahaza agasonza. Birashoboka ko ubuzima bushobora guhinduka mu mwanya utari ubwiteze. Haleluya. Wari hejuru mu kanya gatoya akaja hasi, wari hasi mu kanya isasi akaja hejuru. Mu kanya gato nk'ako gukubita urugohe ubuzima burashobora guhinduka. Shaka kubwira rero umuntu ariko araca mu bihe bitameze neza, asobanukirwa atahure ko Imana yashizeho ukwezi kwiwe ko kunezerwa. Wari ingumba kuno ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Elizabeth nawe yari ingumba, ntiyegira urubyaro, yari yarabuze umwana. Bibiliya yavuga ngo umugabo wiwe yitwa Zakariya agenda mu rushengero, yari umuherezi, niwe ubufindo bwari bwatowe ko aza kuja hera. Agiye aheraho urushengero akaratangira Imana, umumarayika w'Imana araza aramubwira ngo ugiye kubyara umwana, azobaho ubuzima bumeze gutya, azobaho gutya, azobaho gutya. Ubundi nasanze ubuzima bwa Yohana umubatizi buragumba gusa buregeranye n'ubuzima bwa Samusoni. Haleluya. Samusoni yari afite ibintu azira, kurya, kubaho, ubuzima yarabayeho bwari ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu. N'ubuzima rero bwa Yohana umubatizi bwari ubuzima yabayeho bwari butandukanye n'abandi bantu. Imana iramubwira ngo umugiye kubyara umwana, ariko biravuga ngo Zakariya ntiyavyemera, kubera ko
yariraba akabona, akaraba imyaka yiwe, yaraba n'imyaka y'umugore wiwe, akabona ntabwo bishoboka. Haleluya. Akabona ntibishoboka, yanka kubyemera. Usomye mu gice cya mbere ku murongo wa 5 baravuga ngo ku nganji ya Herode, muri zindi biravuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya, hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mugwi wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeth. Bombi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa by'umwami Imana byose batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeth yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Murumva kino kintu, abantu bubaha Imana ataca Imana ibagaya, ariko ngo ntibagira umwana. Nuzonde kuraca mu bibazo ugeragezwa cyane ngo wice wiyita umunyabyaha. Ariko umwasha ati jewe ni ibyaha byinshi. Hari umuntu yigeze kumbwira ati pase nsengera je Imana basi ihishure icano bana narakoze ntihanye. Ntabwo ati inshuti yibukana ico cyaha n'Imana niyo kiguharurako. Haleluya. Burya umuntu yo kwibagira icyaha yakoze, wewe ukora icyaha cyo tuma Imana iguhana ukacibagira. Ndabubwira ati oya, ndavuga ati none wewe wishize ku munzane wumva gute? Ati je numva ari amahoro. Rero nimba wumva ari amahoro, tekana, Imana ikiragucisha mu ruganda. Haleluya. Yijya gucisha mu ishure ikira kwigisha. Bari bagororotse ata kintu bagawa, ariko ncabujije ko baca mu bibazo, yuko baca mu ntambara. Natwe kutwicaye hano benshi turiko turaca mu ntambara, ariko guca mu ntambara kwacu si ryo herezo ry'ubuzima. Nari mvuze ngo si ryo herezo ry'ubuzima. Si wewe wa mbere uciye mu bigeragezo kandi Imana ikabigukuramo, n'abandi benshi barabiciyemo Imana irabibakuramo. Nawe utegezwa kubivamo mu izina rya Yesu. Wariko nibagira umwana kuko Elizabeth yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru, bari bashaje. Kubabwira rero gukikira kongera ngo bavyare barumva ko bidashoboka. Ngo maze yari karakora igikorwa cy'ubuhereza imbere y'Imana, uko bagenda bakuranwa. Shishikara ukorera Imana naho bimeze nabi. Ntucike intege ngo ni kubera ko byanse. Ntucike intege ngo ni kubera ko mu mufuko hameze nabi. Ntucike intege ngo ni kubera ko mu rugo atarasi hari. Komeza ushishikare. Imbere ni heza. Imbere hawe ni heza. Imbere hawe hari naye. Ejo uzofisi naye. Intahe ntabwo iva mu munyenga. Intahe yose ihora iva mu misonga. Intahe yose yamiva mu buribwe. Igihe abantu bagututse baguzuguye, nababwiye ejo yaramaze imyaka 38, bari baramutaye, abantu bari baragiye, yarasigaye wenyene. Ariko aho nyene Yesu niwe yamusanze. Gumaho yagumye naho areze igihe kinini. Umwe yaridumbukiza mwayo mazi akavuga atari kubye byose je nanje ni jewe, ariko kandi nani byizigiro kuko ni yarafite umuntu amuterura, ni byavyuka. Ni yarafise umuntu amuterura ngo amutereremo, ariko aguma. Haleluya. Bishoboke ko abo bavuze ati n'ubundi kumusubiza muhira nukuja kutugora, naguma hazapfiraho. Gari abantu bazi ko ibyo biri muzobipfiramo. Apana, uzobisohokamo. Uzobisohokamo. Uzobisohokamo nanyeka. Nakwambia ngo wari ngumba, uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Hari abantu Satani yabujije umugisha, yugaye ibyabo. Abadayimoni bugaye ibyabo, ariko inondwi n'indwi yabo. Sema amina. Satani yakubujije ibyabo, abarozi bakubujije ibyabo, barugaye baza bahagarara mu marembo yawe, ariko ni gihe cyabo.
kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yatoranijwe n'ubupfindo bwo kwinjira ahera urusengero rw'umwami Imana konsa imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo konsa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka n'abakwiyereke, ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ko imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Ntaco utinya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Hari abantu basabye Imana, hari abantu bandikiye Imana inzandiko, hari abantu bandikiye Imana amaketi. Haleluya. Yindwi n'indwi yo kuyasinya, y'indwi yo kuyasinya. Muri mwe bigara nk'abantu bandikiye Imana amaketi kabisa. N'ubushize twaranditse, twese turandika. Iyindwi n'indwi Imana yafashe ikaramu ngo isinye, yemeze, itere ko kashe yayo ku buzima bwawe. Ntaco utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezerwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa umuvinyu canke ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina. Kandi azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvire umwami Imana yabo. Haleluya. Azoyiza imbere n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, agarukana imitima y'abavyeyi ku bana n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi. Ategura ubwoko bw'umwami Imana butungane. Zakariya abaza umumarayika ati, ibyo nzovyerekwa n'iki? Kandi ndi umutama, n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru. Umumarayika aramwishura ati, ndi Gabriel, nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve uragobwa ururimi, kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo. Akajambo kavuga ngo kandi ijambo rizoshika mu gihe cyayo. Nagira babare ko inkono y'Imana idahira inzara, ariko inkono y'Imana ihira igihe. Ntabwo ihira inzara, ihira igihe. Sema haleluya. Niyabyemeye Imana imuguba ururimi. Niyasubiriye kuvuga, yamaze amezi 9 atavuga. Wasohotse mu rushengero, bararinda ko agira ikintu avuga, wapi? Bararinda ko agira ikintu avuga, wapi? Ukwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 5, 6, 8, 9, amezi 9 akwiriye abyaye. Kuko ntibyakunda ko abakora bategeza kwita izina umwana. Haleluya. Kamundi ngene byagenze, cha dusenga. Ku murongo wa 21, abantu bari barorereye Zakariya batangazwa nuko atevye aheraho urusengero. Muze mutebe imbere y'Imana, ngo batangazwa nuko atevye aheraho urusengero. Zufata akanya ko gutebana n'Imana, zufata akanya ko gutebana n'Imana. Ke gusenga amasengesho ya mwara n'umugabo akina comedy menga n'umutanzania, niwe n'umutanzania, niwe yabwiye umugenzi wiwe bariko barateka ati, reje nyambe ndasenga bitarasha, bize gusha nahejeje gusenga. Ayo
tegende buraro nanjye ntanguye kuba ndasenga ushikane nahejeje gusenga. Muze mutebana n'Imana, ugira umwanya munini n'Imana, ugira umwanya wo kwirerana n'Imana. Haleluya. Imana ni Imana ibonwa, ariko rondera umwanya. Imana nikora n'abantu bari busy. Oya, wowe ufite ibindi bintu biko genda ukora ufata umwanya n'ivyo bintu, ariko nuronka akanya kawe ugahereza Imana. Hari abantu basenga bari muri telefone, ubwo naka message akinji gumaja kuri TikTok, haja kuri Facebook, Instagram, kandi ariko arasenga kabarage. Oya, fata kanya ko kwimatanya n'Imana, uyihamagare n'Imana ihamagagwa, kandi ariko ikeneye abantu bari disponible. Sema amina. Bahari abantu biteguye kuganira naye. Bivuga ngo Mose agenda kubonana n'Imana, azi ko baza kumarana nayo amasaha, ariko bamarana iminsi 40 ataragaruka. Yaragiye, ubwiza bw'Imana buramanuka, yibagira umugore, yibagira abana, yibagira ishengero. Hajya wibuka ko arico utasize muhira, hari dimension utarageramwo, hari ugwe gutarageramo. Ngurumva ngo narasiona size ubwiza ni bwa buramanuka. Iyo ubwiza bwamanutse, umuntu yibagira ibindi bintu byose. Sema haleluya. Umuntu yibagira ibindi bintu byose ukabyibagirwa. Amara iminsi 40 atasezeye urugo, atasezeye umugore, atasezeye ishengero, yagiye atavuze ikintu na kimwe. Haleluya. Nk'ubu iyo turiko turavuga Abisirayeli tukabita abanyantege nke, ariko abakristo bobo bunogenda n'abasezeye, haja ku musozi nkamara iminsi 40 ntaragaruka, nasezeye abadiyakoni, nasezeye abakozi b'Imana dukorana ishenge mutabizi. Mujya muri burakero usanga mugihari, sinosanga bamwe barikoreye utubwirirwa Imana. Ega ngo bace bagenda kubwira Aroni ati nituzi ico Mose yabaye, turemera kamana. Haleluya. Bega dukurikira Imana kubera umuntu, cyo dukurikira Imana kubera ko twayimenye. Umunsi nzogenda mu rugendo rw'amezi 2 usanga burakeye kivibla meze neza. Sawa, mani bahezage. Ariko Abisirayeli bo byarabanani. Abakristo bikigera nabo niko bameze, ntibakurikira Imana, bakurikira umuntu. Pastor ngo mumbonera yaje ngo ni hari ngo yajenze none waje kubyutsa kuraba jewe cyangwa uje kuraba Imana. Jewe ko nazohoraho, Yesu ndi uhoraho. Haleluya. Ni wafata umugabo wawe ukamubwira Imana, umenye ko mutazogumana. Cyangwa umugore ukamubwira Imana, ntabwo muzogumana. Arashobora gupfa, nawe urashobora gupfa, ariko adahari Imana irahari. Tuzamura ibiganza Imana. Haleluya. Adahari Imana irahari. Tangura witoze kuba umutamufisi, ko yashoboka mu kanya gatoya ubuzima bukagenda. Yana ariko numviriza intahe y'umukobwa umwe n'umuririmbyi yitwa Oliva umunyarwanda, ubu aba mu Bibirigi. Avutse mu rugo iwabasanga abo bavukana bose bapfuye, famiye yose yapfuye, hasigaranye na se. Basigari babiri, basigaranye na se. Sese acazana abagore babiri. Sese yarakijijwe caragwa, acazana abagore babiri. No musi yarara ku mugore umwe, yaramugirira mu biyetu. No musi uzobona naraye ku mugore muto, uzoja kurikora ku mugore mukuru. Nindara ku mugore mukuru, uzoja kora ku mugore muto. Muranyuma wa mugore mutagiye kuburara akakarara mu inkoshi, yagaruka tiwaraye kuvuga ubuzima bwanje, kana bakamuha inkoshi agarutse. Abaho ubuzima bubi cyane, amerewe n'abarusha,
Imana yamubwiza kubwira Ezekiyeli. Ezekiyeli Imana yaramubwiye ngo Ezekiyeli atasa atamamara kwigisha atinyigisha kuko nazo ko Imana irimwigishiriza kubyiba ati uno munsi umugore waraza kurwara ejo mu gitondo aba yapfuye uzoganda uzonyinyeza amaganda ntuzuri ayibaza ati n'amajambo y'Imana cyuke ageze mu gitondo urafatwa n'umutwe hageze ku mugoroba aracikanye uwo ni Ezekiyeli umuhanuzi w'Imana hambara iyo ngo ati wibuke ibyo namubwiye wirahira ngo wereke abantu ko washushije wowe ubishobora wewe utabishobora n'Imana ntabwo ushobora kwimana. Haleluya. Ariko muri iryo joro abantu baza kumubaza ati Ezekiyeli ushatse kutubwira iki ku umugore wapfuye ntiwimoshe ukaguma witwikiriye nturire bigenze bite? Arababwira ngo kuntarize ntababaye niko nange bazobajana kinyagano mukaja mu kinyago ntihagire ubaririra. Ariko Imana yamwigishirije kuvyiwe, yamwigishirije umugore wiwe arapfa ariko ntiyarira. Nawe uwo mukobwa umugabo arapfa mumva ubuzima yari yarakuriyemo, ariko Imana yamubwira ati kandi aho Imana ikamubwira ngo uri gitangaza, nzokugirira neza, nzogukoresha, nzokujana i Burayi, uzozunguruka isi. Harabi iyo nzira z'Imana ahantu zizova, akabona abantu izo nzira z'Imana zizoca. Nagenda kubwira ihangane n'ukwezi kwawe, naho ubona utangatanzwe iburyo n'ibumoso, ihangane n'igihe cyawe. Sema amina. Twumvise ngo wari ngumba, uku n'ukwezi kwiye kwa gatandatu, uku n'uko iyi ni isayo, iyi ni ndwi. Imfatiro iyo zirangiye ufata he? Imfatiro tubonesha amaso zikuweho. Hari igihe imfatiro zose zikugwaho umuntu agasigana urufatiro rwitwa Imana yonyene. Haheze igihe kinini abantu baravuze amajambo menshi, agapfuvyi katagirayo kaja niyo kava, agapfakazi umva abaye imfuvyi abaye umupfakazi, ibintu biraparanganye. Abantu bamwise umunyamyaku, abantu bamwise umunyamikoshi. Nubona abantu bakwise umunyamyaku, si wewe umunyamyaku bazoba batanguye kwita umunyamyaku hari guhera kera. Haleluya. Muri ukayoba uko bamubwiye ngo ivyo ni ibyaha byawe byinshi, ivyo ni ibyaha wakoze, kuko uri kwaca muri ivyo bintu ni ibyaha wakoze, tukimana ikwice n'ingoga hakiri kare. Aravuga ngo nitwohabwa ibyiza gusa, nibibi nabyo reka tubyakire. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yobu Imana yaramushumbishije ubwa nyuma, kumera Imana yaramushumbishije. Muri mwebwe mwicaye aha muriko muraca mu ngorane, ni isaha n'ukwezi n'umunsi n'indwi yo gushumbushwa n'Imana. Ivyo unyuramwo biruhije nshuti, n'ivy'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngureka Imana. Mana idahemuka yuizera, vyunyuramo ivyunyuramo biruhije nshuti, n'ivy'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngureka Imana. Mana we, Mana idahemuka yuizera. Ntabwo yahemukiye Yobu, yaramwibutse. Ntabwo yahemukiye Yosefu, yaramwibutse. Ntabwo yahemukiye Daniyeli, yaramwibutse. Ntabwo yahemukiye Esteri, yaramwibutse. Ntabwo ihemuka itahemukiye ba Aburahamu, natwe ntabwo izoduhemukira, izotugirira neza.
Haleluya. Hari igihe uzoraba ibyo uvuyemo utangara ati ndahavuye gute? Sema amina. Ihangane. Nababwiye hano ndababwira ati abantu turushijwe kwihangana n'inkoko. Inkoko ifise ukwihangana kw'igitangaza. Niyo ya mbere nabo. Inkoko. Haleluya. Kuna gutukana ngo ufise ubwenge nk'ubw'inkoko. Reka. Inkoko ifise ubwenge, inkoko irihangana. Ngo yagiye yafashwe n'igise ngo ivyare, igiye kuvyara nk'uko ibindi koko bivyara, ibona ivyayibuye. Ibi ni biki? Ibuye gise ko kimfashe nka vyaribuye. Bigenze gute? Ngo yitegereje inka, ibona inka yavyaye inka yigenzi yayo. Yitegereje impene, ibona impene yavyaye yigenzi yayo. Yitegereje imbwa, ibona yavyaye imbwa yigenzi yayo. Ariko yitegereza umuntu, ibona umuntu yavyaye umuntu mugenzi we. Ariko yo igiye kuraba isanga ivyayibuye. Iravuga atariko ntawomenya. Haleluya. Ntawomenya kwiribuye rimvuyemwo, reka ndarizigama, reka ndaribike. Bukeye mu gitondo ifatwa n'ikindi gisa, ibona ivyayirindibuye kandi. Bukeye mu gitondo ifatwa n'ikindi, yafatwa n'igise ku munsi. Ibijije amabuye 10. Iravuga ati uwofata amasengesho akarayeba ba. Iba tuwofata amasengesho yasuye muri Daniel. Mu Daniel yafashe amasengesho y'imisi 20. Nayifata amasengesho y'imisi 20. Irisonzesha. Birakunaniye kwisonzesha n'inkoko ibishobora. Iyi nkoko irabishobora ko wowe birakunaniye kwe. Inkoko ngo yafashe amasengesho y'imisi 20 kugira ngo irabe ko ari ikivamo. Cyo gituma gusenga kurahamba. Iyo umuntu yasenze ivyara amabuye biroroha. Ivyara amabuye byari bihambaye biroro. Umuntu atashoboka ukabona Imana iramuhonda honze. La. Tuzamule haleluya. Senga. Kandi ganara bemereye tuzoja ku musozi abo muri burake. Tugende ryari? Mwiteguye tugende kuwa gatanu w'iyingizi. Tuje gusenga. Mwitegure murondera amatike. Kuwa gatanu w'indwiza. Ayitangazo ndarihejeje. Kuko ni jyanyu sinzo ritanga dimanche. Ababishaka kuja gusenga murondera amatike. Muze mubaze ejo wa mushoferi ahadutwara kubira ibiciro byaduze. Ejo muzoye mubibajije mumve itikazo dutwari. Tuje gusenga. Turengane tuzamuke hejuru ku gasongero. Tuvuge amina. Tuje gusenga, tuje ku murima. Duhamagara Imana. Irasenga ku umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, imisi 5, 10, 15, 20. Ku munsi wa 21 ibona ryabuye riraturitse rivuye riramenetse. Erega iryo buye rizoturika, kandi muri iryo buye niho hari igisubizo cy'ubuzima bwawe. Muri iryo buye tuvuge haleluya. Igiye kuraba isanga impene yarihuse ivyara kamwe, ariko igiye kuvyara ivyara uburenga 10, kuko wowe wihanganye ugiye kuvyara byinshi. Bundi naho yaramabuye birakaba. Tuvuga haleluya. Inka yarihuse ivyara kamwe, ariko jewe inyuma y'iminsi runaka cyane umusese farara muri hano isaje. Tuvuga haleluya. Tuvuga haleluya. Isaje. Munyeka miezi ati isaje. Isaje.
tuzamure ibiganza Imana. Haleluya. Mwavuge dusenge, mwavuge dusenge. Tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye guhamagara Imana. Afite byinshi mukira tugiye gusenga muna bw'ibyo bagerageze kumviriza amabwiriza ko bivuga nabi. Mana data mu izina rya Yesu turasengeye ubwoko bwawe, turasengeye abana bawe. Mana ndasengeye kugira ngo mwihutishije, ndasengeye kugira ngo mwihutishije, ndasengeye kugira ngo ugire neza abantu bawe. Mana ndasengeye ugire neza ubwoko bwawe, ndasengeye ugire neza ino hanga ryawe, ndasengeye ugire neza ino shengero ryawe. Mana ndabasengeye ngo bahezagire, wino wihutishije cyawe, wino ukore ku barwayi bakire, wino ukore ku barusha baruhuke, wino ugirire neza ubwoko, hindura amateka, hindura ubuzima. Mana ndasenga, ndahamagara marayika ngo amenagure ibintu, ndahamagara marayika ngo abomagure ibintu, ndahamagara marayika ngo asasangure, anetralize asangure, abomora ku biti onoro imigambi y'abatayibona, imigambi y'umwasi. Mana mu izina rya Yesu bomora, wino ukomore, wino ukomore. Hamagara ibintu bize, hamagara ibintu bize, hamagara ibintu bize. Senga umwanya wawe, isaha yawe, isaha yo kugirwa neza, isaha yo kugenderwa n'uhoraho, isaha yo kwibukwa, isaha yo kugenderwa n'Imana, isaha y'ubutabazi, isaha y'ishu, isaha yo kubohorwa, isaha ya deliverance. Senga hamagara Imana, vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndasabye imbabazi aho nidodoze kubera ibibazo nari ndimo, ndasabye imbabazi aho nacitse intege nkihebura, nkareba abantu nkakura amaso kuri wewe. Ndasabye imbabazi, ndasabye imbabazi, ndasabye ikigongwe. Mana mbabarire, nawavuga amaboko nguyaga ibitego, najyaga Yesu ibiganza, girira imbabazi. Yesu birashoboka, nanjye nagize uruhara mu byashikiye, girira imbabazi, girira imbabazi. Yesu imbabazi zawe aho zigeze, ubuzima burahinduka, ubuzima burahinduka. Ndasabye imbabazi, ndasabye ikigongwe. Yesu vuga ngo Yesu ndakeneye gutabarwa. Ivuge twese, Yesu ndakeneye gutabarwa. Buri gitondo ndakeneye ishu, ndakeneye ishu yawe. Yesu winishure, Yesu winuntabare, Yesu ndananiwe, wino umurekizwa, ndayigendeye kinini, wino umureka unamwiye, iyi saha
buri migozi yaziritse abana butaburi muri sana yaziritse abana tubarararagwana nacyo kometa cyao shekete kometa 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 yes yes mohokoka moholalala Hallelujah. Isaya wayakati. Bibiliya ivuga ngo hageze ku Isaya gatandatu Yesu arasemerera ngo byose sema haleluya birarangiye. Arasemerera n'ijwi rirenga aravuga ngo byose birarangiye. Hari ibintu Imana irangije nonaha byose reka dukorere Imana fatisha ikamyo ryawe abari hanze abari hano bashobora gukoresha imirongo buri hano kandi bafite ishikano mu ntoki bashobora gutanga imikashi yawe ukorera Imana.
mukiza mukiza wuzuye ubuntu haleluya nshuti mucunguzi niwe mwagazi wacunguye imitima yacu oh niwe mucunguzi dukomera amashima ejo ndibaza kubera yindi porogaramu tuzaba dufise yindi zo shiba tuzofata umwanya ukwiriye wo gusengera abantu imana ihabwa icubahiro tuzofata umwanya ukwiriye wo gusenga n'uri tugeze nka saa moya na nusu gutyo canke saa mbiri turasengera abantu hanyuma tuje mu mirimo dusenze haleluya nuko amahoro y'Imana abane namwe narimvuze ngo amahoro y'Imana abane namwe narimvuze ngo amahoro y'Imana abane namwe ejo Imana nidushoboza kubera tutakindi ho tuba dufise tuje dukora tuzosenga batazoba bihuta kugeza nka saa moya n'usu canke saa mbiri dufata umwanya wo gukora deliverance wo gusengera abantu kuri mwe na rimwe ari gusanga dimanche umwanya ari muto wo gusengera abantu wo gukora deliverance ejo ndibaza tuzobikora amen hamwe no kuwa gatanu Imana ibahezagire narimvuze ngo Imana ibaha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu mujane na Yesu uno munsi Yesu yirigwane nawe Yesu yirigwana gutwenza Yesu agutwenze kugeza gihe utangara Yesu akwishurira amadeni Yesu yihutisha igihe ku buzima bwawe umuntu agufitiye ikintu yagumije akirekure mu izina rya Yesu amen haleluya ijambo tuzovuga na ejo iravuga ngo ni ijambo Imana yabwiye Mose ngo genda ubwire abisirayeli bitegure ngo kuko ejo Farawo azobarekura babwire bitegure kuko ejo azobarekura nawe ejo witegure ku munsi w'ejo kuza kwakira kubwirwa neza n'Imana Mungu awabariki sana.